Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV umva mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana, ndazi ko muri benshi ndetse mwana kunzi ibikorwa byacu. Ndetse ndazi ko muri benshi mwatunye tugira izina dufise uno munsi. My name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Maruhe, Mr. Loving Town, Mr. Ubeshi, Mr. Fashora Fashijwe, Mr. Umukozi wo munzu. Mr. ndi ku kazi. Mandi ku kazi, mbandi gukora kugira kumbure nanje aho nifuza kugira ndahagere kumbure namwe ndabazanira makuru abakunzi ba Star TV. Imana ibahezagire cyane aho muri hose. I love you too. If you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job only. Support my job only. Ndabakunda cyane. Muri abantu cyane b'umutima, muri abantu novuga yuko mpagaciro gakomeye cyane. Ndabaha agaciro karenze vyatari. Ndabakunda vyatari. So, rero ikintu kinzanye hano, sa nushaka kuramvura mvuge bimwe mu bintu novuga yuko byaranze ni lancement officiel, ariko yanavuze ko yari na conference de presse wo bita inarijera. Habaye ibintu byinshi bitandukanye, ugerageje kuraba video udatahura aza kureka gutahura ivyabaye muri rya lancement. Muri rya lancement rero ivyabaye ngira se n'ugira ico mvuze kumbure nk'iminota 10 gusa nze ndababwire ivyabaye hajya. Lancement yateguwe kwiza kuba hajya anye na cyane cyane ko inarijera yagira shiri ahagaragara isinema shasha ku rubuga rwiwe, ndetse anatwereke abakinyi bari muri team inarijera. Yaratweretse abakinyi bari muri team inarijera ndetse benshi cyane, ndetse bariko barakorana navuga ati n'imiryango iracuguruye ku bandi. Icyabaye hajya yaravuze buri kimwe cyose, musaramuha ijambo aravuga buri kimwe cyose cyadukoranije hajya. Haranashimira buri muntu wese yashitse muri kijya kibanza kubera ko nta kuntu reka gushimira umuntu yageze hajya, kubera ko muri kino gihe murabizi ko icyo bita déplacer musanga kigoye. Arabashimira buri muntu wese yashitse muri kijya kibanza. Twarabonye abasineaste benshi batandukanye barakomeye hano mu gice cy'u Burundi, ndavuga Amede, ndavuga Titi, Sabas, Mimi Mire, Joaquim Smith n'abandi bari muri kijya kibanza. Aravuga byinshi bitandukanye, haragira umwanya wamenyesha makuru, turagira icyo tubajije. Aranavuga yuko atakibaza afise, yaranavuze ijambo aravuga ati igituma ndiko ndakora cyane muri no mwanya canke nabakoranije hano, shaka ndabereka ibikorwa by'iwanje. Bijya bintu mugwa muvuga ati ndiwo kwanaka, ndabereka ibikorwa vyanje kubyo muzovuga ati ndiwo kwa inarijera, mutazovuga ati ngo ndiwo kwanaka. Ako kantu ndiwo kwanaka anje naragashigikiye se ndagakunda. Ni nkuwoza ahantu ndi ngo ndiwo kwa Isaac. Ndiwo kwa Isaac ahubwo uvuga ati Isaac yaranyandikiye izina, nyiriyo naro kwa Isaac, ariko ubu si ndiwo kwa Isaac. Urumva kiriya gihe nari wiwe kubera nakora wiwe, ariko maze kuvayo biratahuritse visi bikorwa bica kuri Star TV, ndita ati ndiwo kwa Star TV. Ndaza kubabwira n'impamvu je utongereranya n'abandi bantu dukora uno mwuga umwe. Simvuze ngo ndabarusha uburambe cyangwa uburyo nkora. Ndaza kukubwira impamvu ntandukanye n'abandi bantu dukora umwuga umwe, ndaza kubikubwira. So aravuga ati jewe ni mukwiye kuzamuranyita ngo ndiwo kwanaka, ndiwo kwa jewe nyene. Hariyo mpamvu yatumye ndabakoranya hano, dukora ino lancement muri hano, kumbure n'ibimenyesha makuru biri hano. Ako kantu yagumye akavuga ngo ndiwo kwanaka, biratuma avuga ati true afari anye narabahamagaye n'umuryango, ariko nanje ageze umwanya wamenyesha makuru nafashe mikro ndabaza ati none kuri kuravuga uko onye nta kibazo kihari koko kwa Fanira Vine hariya muri true afa nta kibazo kihari. Uvuze ko ata kibazo kihari biraza kutugora gutahura. Impamvu bitugora gutahura ni muri true afa abariyo nta numwe tubona hano, koko uba waribagiye umuntu wita umuvyeyi yatumye ugaragara kuri kamera, yatumye ugaragara mu masinema atandukanye, uba waribagiye kumutumira ntazi hano. Ivyo bintu ntibitahuritse, kuko hakabura n'umuntu ava muri true afa. Yagize ati jewe naratanze invitation, aravuga ati nayirungikanije umujama yitwa Diko, yamuhaye invitation ayirungikanye umujama yitwa Diko
kumbura yari mu bikorwa byinshi uri kurategura lancement ufise ibintu byinshi amabashe amabiki ibintu byinshi tujya dupira ufise ibintu byinshi uri kuriruka navyo. Amaze kuvuga ko yayirukanije Diko yarabajijwe ati warashikanye invitation yego narayishikanye bisigurikire yarashikanye invitation bamujya sini ariko yarishyuye avuga ati kumbure niyo hatari kuboneka Truafa hari kuboneka Solution Couple Truafa nubwo hatari kuza Fanny Ravine canke umugabo wiwe canke uwundi muntu ari muri Truafa basi yari gutuma bona Solution Couple igizwe na Fanny Ravine n'umugabo wiwe. Ico kintu kiraja mu mitwe y'abantu ku buryo conférence officielle ariyo yashizemwe avuga ati irimo na conférence de presse haza umutipe yitwa Thierry muri abo bantu bose bari ngaho muri ico kibanza niwe muntu wa mbere yatangiye gukina cinema twazibona kuri ETNB kuva kera. Titi Thierry ndazi muramuzi mwana mubonye ari kumwe na Fanny Ravine muri video iraho bakoze ari kumwe na Mutombora kuri Van Beach n'ibindi bintu bavuga kubijanye najya amata Gorilaki urumva Tita cavuga ati aho onye yamaze kutubwira ko Fanny Ravine ubutumwa bwamushikiriye n'uwayitwaye invitation yamaze kuvuga yuko invitation yayishikanye. Hacaza umutipe yitwa Tita avuga ati jewe Fanny Ravine ngira nze muri lancement namubajije ati turagenda hariya kwa Inarijera muri lancement acha mubwira ati Fanny acha yishura Thierry tijewe nararindiye ko bamubutumire kugira ndabe ko noze nta butumire nabonye kandi nanje narashaka ubutumire kugira nshike muri yo lancement rero ko yatabutumire bampaye sinza kuza muri lancement. Tita cavuga ati oh okay je ndagiye rero Tita maze gushika mu kibanza yumva ko Fanny Ravine bamutumiye bana mu invitation barungikanye umuntu aranayitanga. Tita aravuga ati bibiri nivyo bizotuma cinema yacu idatera imbere uyu n'umutima mubi n'inzigo je Fanny Ravine yambwiye yuko ata invitation bamuhaye ariko ngeze ngahantu umva yuko Fanny Ravine yaronse invitation birantangaza. Jewe ibintu ndiko ndavuga ntihagire umuntu azonyanka ngo ndiko ndavuga ngo Fanny Ravine ibiki tuwe tuvuga makuru agezweho ibintu biriko biraba nta muntu turyamira nta muntu tugirane je murabizi ko abakinyi ba cinema bose turakorana ibiganiro kwa Ribati ndahari kwa Fanny ndahari kwa Mimi ndahari kwa Mede ndahari kwa Sabasi ndahari kandi muze mu nkundi ibinyene je ndabivuga uko biri nta santima y'ikintu nabonye canke ikintu numvise. Jewe numvise ikintu singusanga inbox nza kuri kamera za Star TV behind camera ni jewe nyene Starboy nje ndiko ndifata amasanamu nizo kitana kubwira ati ndaza kubwira itandukaniro riri hagati yaje n'abandi bantu dukora bino bintu. Rero Titi acaza kugundura ko hari ikibazo hagati ya Fanny na Inarijera mu nyuma cavuga ati igituma ntamwandikiye inbox Fanny Ravine yarambrotse muri ico gihe yavuze ko yamubrose ndaciye nibaza ati kubera iki Fanny Ravine yabrose umuntu yatumye aza muri kano kazi binavugwa yuko kugira atangure kuboneka hariya kwa Fanny Ravine uno mwigeme yatanze amahera atari make kugira atangure kugaragara hariya kwa Fanny Ravine burya anye ama company yamaze kuyubaka kuri amafaranga winje mu kintu c'est normal Fredence Christo c'est normal kuyari utegezwa kuyari kubera ko riya zina baba barubatse ukaza uvuga ati nshiramwo nyandika kubuntu for nothing cyo nikibaho ikintu cyamazwe kubakwa misi yose kigiye mutegerezwa kuri Fredence Christo kubera ko igihe bacu bakasiho wari bakoresheje ingufu kugira rya zina riduge bakoresheje ingufu kugira Fanny Ravine official hariya iduge. Rero bazimaze kuvuga ko bamubrose ndavuga ati bamubrose kubera iki uno mwigeme Inarijera ashobora kuba yarabwiye Fanny nabi cyangwa ashobora kuba yarakoze ikiganiro akamuvuga nabi cyangwa Fanny akagira ifuwe kubera ko yavuye muri Truafa ni ibintu bibiri cyangwa bitatu. Iyo abantu barinze babrokana nta rukundo ruba ruhari ariko ngaca nibaza ati kubera iki we wa brose ukaca wumva ko utanga invitation ukayiha Fanny Ravine uzi ko yakubrose waribaza ko yoza cyangwa wari kuramusotora nyene washaka content umuntu yakubrose nyene uramureka n'ivyi ukavuga ati none umuntu yambrose reka ndamureke n'ivyi kwazi umuntu kugira kubroke nuko haba habaye imishamirano nuko haba habaye imishamirano hagati y'abantu babiri igatuma umuntu avuga ati reka ndamubroke kumbure ntidusubire kuganira cyangwa kugira sinsubire kubona ivyi hagati y'abantu babiri hari ikibazo turetse na conference de presse uko kuni yaciye avuga Inarijera mu nyuma Fanny yarambrotse nabuze aho ncisha ubutumwa ndamwandikira inbox ndavuga ati reka mfate invitation ndayihereza umuntu ayitware wayitwaye nawe yaravuze ko yayishikanye none ko yavuze ko yayishikanye kwa Fanny nawe akaba yavuze yuko invitation atayironse koko Diko niyo bayarabeshe nawe ko atayishikanye ugasanga ntayo yashikanye ariko hani ngaca mvuga ati nta Diko yo mubeshera kwera ko Diko
muri no misi amazi misi akora ibiganiro byinshi na Fadi niri ya True afa bamuhamagara mu bintu bitandukanye. Sinibaza ko yo kwikura ko ubwizigirwa kuri Fani akareka gushikana invitation akacavuga ko yayishikanye. Hano hantu rero hari hagahaze. Thierry yaranavuze ati iyo habaye conference de presse cyangwa lancement officiel mu gihugu cy'u Rwanda cya Sineyasi. Nuvuye ruguru wo mu gihugu cy'u Rwanda arava ruguru akamanuka akavuga ati jewe ngiye muri conference de presse cyangwa lancement officiel kanaka y'umukinyi i Kigali. Thierry ashavuga ati re ntangajwe ukuntu ndi muri bino bintu vya Inarijera. Abantu sikirenga. Abantu sikirenga ni bake cyane. Rezipo aba hypocrite abafise hypocrisie imwe mbi ntibagaragaye muri lancement officiel ya Inarijera. Ariko cyera akavuga ati Titi Genzo murondera kwera ko umuntu yakinye sinema kuva kera kandi ino sinema ayizimwe ibintu byinshi. Gushika naho tuvuga ati nta kuntu muri sinema mwoshiraho ikintu kimeze nka mikare y'abasineyaste kumbura ikibazo kibaye bazore bagishikiriza onye abantu babahuze sinema ziryohe. Urumva birababajire kuba hari ikibazo nyinshi ukiyumvira umuntu yogenda kubaganiriza kugira bashire hamwe ukamubura. Mugabe yabari wa mikari y'abasineyaste ntakujya ari mikari de musicien nubwo atashifasha aba artist yuyika ba mikari de cineaste nyene nziza ifasha buri mukinyi wa sinema. Sha bino bintu byose neza sindakubesha. Rero ikibazo kihari ni kinini hagati ya Fani Ravine na Inarijera. Ntimubifate nk'ibintu bisanzwe. Narabonye amakomantere menshi bamwe akavuga ati ngo ariko arara abakomantere kuno zimeze. Hari ikibazo. Gushika naho umuntu kuri micro avuga agomba kurira. Hamwe kibaza ati ariko ara create content kugira rire babone ko ababaye. Koko nimba babaye koko nkuko ariko aravyerekana ku mahosozi. Birababaje. Ariko nimba ari kudukinira scene. Ngaho ntivyoroshe urumva. Bitanga yindi sanamu kuri uriya muntu ntibiba vyoroshe. So kora sabonere kuri Star TV kugira ndakubwira itandukaniro riri hagati ya je n'abandi bantu dukora umwuga. Kora sabone dukwize ibihumbi jana. Kora sabone. Je nta muntu uzosanga inbox mu kumanura nzoza kuri TV kuri Star TV. Ntanga umuco ntange amakuru yose ndayashikiriza. Je gituma ntandukanye n'abandi bantu. Uno musingira nkwizi ibihumbi 90 vy'ababone. Kuva ntangura ndi Toto Moya kuva kubusa. Ni jewe ntanga makuru jewe Toto Moya kuri Star TV kuva ngitangura kubusa aze. Star TV ramaze igira kwize nk'imyaka 3 gutyo. Ni 2 irenga. Ni jewe ndi Toto Moya ndi gukora. Ibiganiro biriko cyangwa ama video ni gihumbi kirenga cyama video. Ayo ma video yose ni je naye editinze ku kuboko kwanje niko kweditinza ayo ma video yose mubona ku rubuga rwa Star TV. Ayo ma video yose kuba ari je nanifise micro nkaca editing ayo ma video. Ni je nana postinze kandi nkoresha na Megazi wanje. Ni je nana posting ayo ma video yose. Ikigeretseko ni je nkora sharing inbox y'abantu bamfasha kugira bampostingire kuri stat. Urumva jewe jenyene gufirima naho 50% n'umugenzi wanje anshigikira mu kumfasha gufirima. Iyindi 50% nije mba ndiko ndafirima mba ndi nyuma ya kamera. Wumva igituma ntandukanye n'abandi. Buri kimwe cyose gikenewe muri Star TV ni jewe Toto Moya. Nta gikoresho mfise muri Star TV nuvuga yuko ngo n'umuntu ngo yakinguriye. Oya. Ni jewe Toto Moya Starboy. Nico gitarabwiye je ntandukanye n'abandi. Nararondeye abantu ba supportinga partnership ndabura ndavuga ati nta kundi reka je nipambanira. Nubu ngakwiza ibihumbi jana nkaronka Silver Award. Ni kubera abakozi ba Star TV bariko baranshigikira banankunda ndetse n'inguvu zanje jewe Starboy the ship bwite. Nico gitono kubwira ati jewe niho ntandukanye n'abandi. Nivyo njya gukora byose nije nimenya nimba ari ama déplacement nije nibako. Ariko ndashimira abantu bamfasha gushayiringa gupostinga. Nibuka n'abantu bamwe bahora banshigikira iyo ngiye gufasha abantu mu bwami bwa Star TV ugasanga arandiye déplacement ni benshi ba Hussein manager n'abandi benshi batandukanye akandira déplacement ati
uriya muntu ugenda umufashirize cyangwa mbwira ati je mfise umuntu ngira nje gufasha hari cyo ukora kugira nje kumufasha gatera na déplacement. Nico rero novuga yuko ntandukaniye ko nabandi ntago ravuze ubumenyi bwo mu mutwe navuze ikintu ndusha abandi bararokitwa mu makampani akomeye bagakora bagahembwa parima mugabo jewe nije nihemba ndonko utwo duke ndatujya nyene nta muntu ufise ampemba mpuye n'umufana kandi ncorera kandi hamwe n'ibyo 10,000 ni fresh ndashima Imana nkavuga ati ndarose kumbure y'agatoro nza gushira muri moto yanje ndarose kumbure n'2,000 nza gukoresha mega yo gushira ku biganiro. So rero Imana ibahezagire mwese mwangize jewe bose mwatumye start ku musimaze kwiza 90 by'ababone petetre mu kwambereza wamfise 100 mfise silver award ariko kubera ko mwebwe mwabikoze mfise abantu benshi bakurikirana Star TV batarakora sabone ariko kandi nifuza ko bakora sabone. So my name is Starboy the Ship, Mr Recorder, Mr Meat Kimararungu, Love in Town ububeshi umukozi wo munzu Mr Fasha warafashijwe Mr Ndikukazi nyene. Let's support everybody in our country. Ndabakunda nimba mu nkunda tuganye nage interieur imbere yuko tuganya à l'extérieur. Imana ibahezagire cyane.